abarundi barayamaze bati uwanka agakura abaga umutavu. Urwaruka mwiterambere ry'igihugu ni karahara mu ruganda ntibacura. Urwaruka nigo rufise inguvu n'ivyiyumviro, umwete byo gukorera igihugu, byo guteza imbere igihugu, kandi ni nago rutegerezwa guharanira amahoro. Kofi Anani yigeze gutwara ishirahamwe mpuzamakungu ONU ati urwaruka rwategerezwa gushigwa imbere mwihinduka rijanye n'iterambere. Batugwaruka n'urufunguruzo rw'iterambere n'amahoro. Iyo rero ufashe urwaruka minenegwe ntubone akamaro kago mwiterambere ry'igihugu, rugaca rutwara inguvu gokoresheje mu guteza imbere igihugu, zikubaka ibindi bihugu, ugo n'uruhombo runini. Kofi Anani aravuga ati igihugu kidashize umutahe mu rwaruka kugira ngo arufashe rushobore kwiteza imbere, kwiyungunganya mu ntumbero yuko rushika ku ndoto zago, ati igihugu kidashoboye gukora ivyo bintu camira inyuma y'ibindi mu vyerekeye iterambere. Reka dusabikanirize hamwe ano majambo akomeye Obama yaganiriye n'urwaruka go muri Mumbai hariya mu Buhindi. Yariko agerageza kugwereka ko arigo rutegerezwa gutorera umuti ibibazo bihanamye. Nishimikije ukwizera kwanje, ndazi ko mwisi yose ururunganwe rwanyu rutegerezwa guharanira gutora umuti w'ibibazo vyagoranye. Ibibazo vyananiye abavyeyi bacu, ibibazo vyananiye generation yanje. Ivyo bibazo nimwe mubwirizwa kubitorera umuti, kandi hariho ubushobozi budasanzwe buri muri mwebwe mu kwerekana ukuntu ibintu bishobora kugenda, mukerekana ukuntu ibintu bishobora gutunganywa mu buryo bundi. Nko mu gihe habaye ibintu bitameze neza mukamenya ingene muhagarara. Nko mu gihe habaye nk'ibikorwa bibi vy'ihonyabwoko, ikumirana rifatiye ku moko, guhungabanya agateka kazina muntu, birakwiye ko mushira inguvu hamwe mukagira ijwi rimwe kugira ngo haboneke iterambere rirama. Nagiye ku ishure rimwe rya secondaire turi kumwe na Michel, twabonye ibikorwa berekanye, twabonye ivyiyumviro vyabo, kandi baraba imyaka 14 15 kuduga. Ndavye inguvu umwete bari bafise vyari biteye ubwoba. Nababwiye nti ni bande bifuza gutorera inyishu ibi bibazo biduhanze. Bose nagenza mbona baduza amaboko. Nti mugomba gukemura ibibazo vyo mu Buhindi. Bati si mu Buhindi gusa ahubwo twifuza kubikemura kwisi yose. Bari bafise ivyiyumviro birenze. Ntibagomba kuba bahinga mu Buhindi gusa ahubwo bagomba kuba bahinga kwisi yose. Ivyo rero nacenda bitahura kuko nk'ingorane dufise zihindagurika kibirere. Zo si ingorane za Amerika canke z'Ubuhindi gusa, ni ingorane ziraba abantu bose. Murumva yuko twese bituraba kugira ngo dushobore kubitorera inyishu. Naryohewe no kumarana umwanya namwe mumbaza ibibazo, kandi ndizeye neza yuko mugiye gufasha gutora umuti w'ibibazo bihanze isi. Ndabashimiye cyane. Turi inyishu y'ibibazo biduhananiye. Ni twebwe nyene, twebwe muri uru runganwe nitwe dutegerezwa gutora inyishu y'ibibazo biduhanamiye. Umujene wese ariko aranyumviriza ahari hose amenye ko ari inyishu y'ikibazo kanaka mu gihugu c'u Burundi. Si mu gihugu c'u Burundi gusa, no kwisi yose. Aya majambo akoresha ndayakunda cyane. Yavuze ati harageze yuko mutora inyishu z'ibibazo vyananiye abavyeyi bacu, ibibazo vyananiye urunganwe rwanje, namwe gerageza mutore inyishu z'ivyo bibazo. Baca umugani mu Kirundi ngo ikibwirwa n'icumva ngo nayo
icerekwa nikibona. Ngo kandi ukuri ntikuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuzi. Kubera iki twovuka turi mu bibazo bikomeye, turi mu bibazo vy'ubukene, turi mu bibazo vy'ugwanko, turi mu bibazo vy'amacakubiri, turi mu bibazo vy'akarenganyo, tukarinda tumera imvi canke tukarinda dusaza tukiri muri ivyo bintu. Harageze nimba hatarengeranye ko dutora umuti w'ibibazo biduhanamiye, haba mu bijanye n'ubutunzi, haba mu vya politike, haba mu bijanye n'imibano. Harageze ko igihugu kibona intererano yacu. Nivyo ndazi neza yuko aya majambo mvuze mudashobora kuyatahura mwese, ariko muri mwebwe ndazi yuko hari ababona ibibazo kandi bifuza yuko ivyo bibazo bironka umuti urama. Turifuza kuba mu Burundi umujene wese abaho afise icakora, adasubira kugira vya vyiyumviro vyo kugenda gutaratariza hanze kubera mu Burundi ubuzima bwase. Turifuza kuba mu Burundi aho umujene kugura imodokari bitamutera ubwoba, n'umujene yokamasaba marifiti gushika ryari. Ahandi umujene arakora amasaha agomba, akagura imodokari agomba, ko bikunda. Twewe niyo vyokwanka. Narabwiye ko mu Burundi hoba akazi kenshi cyane gushika naho duhamagara n'abandi bajene bo mu bindi bihugu kugira ngo bakadufashe. None umujene akora nk'amasaha 16 ku munsi yonanirwa no kugura akantu k'akamodokari ngaho agenderamwo, imvura iri kwiragwa. Ntivyokunda. Ni muri iyo ntumbero yo gutora umuti w'ibibazo biduhanamiye nagomba ntumire umujene wese w'umurundi ari mu gihugu canke ari nyuma y'igihugu, ndamutumira kugira ngo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 azobe ari ku murongo, azobe ariko arumviriza ukuntu turiko turerekana ingene twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Nigiki cokorwa kugira ngo tugaruze umunezero Satani yanyaze abarundi? Ico nico turiko turabatumirira kugira ngo muzokumvirize. Ubutumwa rero mu buronse umujene wese ashoboka w'umurundi. Abanyeshure bo muri secondaire ariko no muri primaire barabitahura. Abiga kuri kaminuza ya leta canke kaminuza zigenga, bantu b'Imana, ubu butumire mubumpere uwo muntu wese buraba muri abamvuze. Narababwiye ko mfise ivyizigiro vyinshi cane kwiza ingorane zihanze Uburundi zitegerezwa gutorega umuti n'ururunganwe rwacu. Izi ngorane dutegerezwa kuzitorera inyishu, ahubwo n'abandi bose n'ibindi bihugu vyose bizoze mu Burundi bigira biti tuje gusuma ubwenge, tuje kuraba ingene mwashoboye gukemura ibi bibazo vyanyu. Reka Burundi bube ishure ry'ibindi bihugu vyose. Ivyo birashoboka kuri abo bose bavyizera. N'umujene atagira telefone mumwumvishe ubu butumire, hanyuma uwo musi naho nyene muzobe muriko murabumvisha ico cigwa. Reka ururunganwe rwacu rukore ibintu vy'intibagiranwa. Ubushinga ntahe si imyaka, ubushinga ntahe nuko guhaguruka naho vyoba bikomeye ukavuga ukuri, ugashigikira ukuri. Ndizeye rero ko mu rwaruka rw'abarundi harimwo abantu b'abashinga ntahe, bamwe badahagarara ku nyungu z'imigambwe barimwo, ku nyungu z'ubwoko, ku nyungu z'amadini canke z'intara. Abo mvuga nabo bahagararira inyungu rusangi, inyungu z'igihugu. Abo banyotewe ubutungane, amahoro n'iterambere kuri bose. Imana yo mwijuru nibampezagirire, twibanaririze rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze nini
kandi ntimwibagire no kugira subscribe ku ishuri ry'abarundi bose, mugire partage na j'aime, hanyuma mufyonde no kukazogera kugira ngo muzoze muraronka notification. Ndasubiyemwo, ntimwibagire iri sango